ejo yakoze operation iteye ubwoba cyane aho M23 wese yari yinyegeje muri Sange yashoboye gukubitwa arambugwa urukomba amazi ibigwanisho byose yari afise. Murazi neza ko M23 tactique cyangwe amayeri aho rikoresha mw'imigwano. M23 iyo itsinzwe yacigenda kwinyegeza mu baturage. Mu minsi yaheze hari operation y'amadrone yabaye ahazasange zaremera zose aho bashoboye gufata amadrone bashiramo makete bagenda barakwiragiza mu bantu ati umunyagihugu wese yivangure n'uyu muhari w'iterabwoba M23 kubera ko biba bigoye cyane gukora operation ahantu habe hinyegeje iki abene gihugu sivyo urumva ko abene gihugu baca babigiramo rero umujereka mama inyuma yuko bakoze ubwo butumwa umujereka mama yoneka ko ariko arakora ibikora inka cyane hariya mu gihugu ca Kongo notama Sange Remera Ruvungi kubera ko mu minsi yahera twe twababwiye ati burya M23 irikirasubira Kamanyora. Hello guys, mumeze neza sana link Arlene Alou comme d'habitude musomfserigwamenye musumera maso yinyana. So guys, aujourd'hui uko vyama ni John Mabu director. Tengo ndabashira ko director kubera ko ari umuhinyanyuzi wa masanamu. Ico musanzwe mugiziki mukizi. Ya. Mbega John Mabu. Reka dukubitire hakurya gato abariho tuyagira be ico kintu yuko M23 bayikubise baguma bayegeza bayikubise bayegereza za Kivungi aho tubona yuko M23 irikira kubitwa cyane gose cyane mu buryo natwe tuko turavuga ati ego cyane aho bayikuye muri Remera Ruvungi zasange begereza Kamanyora ico kintu kivuga kwiki bo icambere abantu badukurikirana keshi twababwiye tukababwira nti burya M23 yaratsinzwe sikari cy'u Rwanda caratsinzwe naho benshi bagerageza kudutera amabuye gicambere nagomba mbanze nkeze uno mu generale uno mu generale Kamama ariko arakora ibikora inkara cyane mu gihugu ca Kongo uno mu generale biravuga neza ko muri Sange ejo yakoze operation iteye ubwoba cyane aho M23 wese yari yinyegeje muri Sange yashoboye gukubitwa arambugwa urukomba amazi ibigwanisho byose yari afise. Murazi neza ko M23 tactique cyangwe amayeri aho rikoresha mw'imigwano. M23 iyo itsinzwe yacigenda kwinyegeza mu baturage. Mu minsi yaheze hari operation y'amadrone yabaye ahazasange zaremera zose aho bashoboye gufata amadrone bashiramo makete bagenda barakwiragiza mu bantu ati umunyagihugu wese yivangure n'uyu muhari w'iterabwoba M23 kubera ko biba bigoye cyane gukora operation ahantu habe hinyegeje iki abene gihugu sivyo urumva ko abene gihugu baca babigiramo rero umujereka mama inyuma yuko bakoze ubwo butumwa umujereka mama yoneka ko ariko arakora ibikora inka cyane hariya mu gihugu ca Kongo notama Sange Remera Ruvungi kubera ko mu minsi yahera twe twababwiye ati burya M23 irikirasubira Kamanyora irikirasubira mu buce bwose bari bafashe urumva bisigura iki rero bisigura ko neza ko aha muri Sange abanyagihugu bashoboye kumva ubutumwa bahawe na FARDC cyangwa n'ubutegetsi bwa Kongo aho bwabaga ati
burya umuntu wese atari kumwe n'aba bagabo cyangwa n'umubare w'iterabwoba M23 Yego. ni itandukanye nabo Yego. itandukanye nabo ashobore kuva mu buce bwose barimo Ego. twaravuze kuva kera ati burya M23 suko ngo ikomeye cyane cyangwa ngo suko ngo vyanse ko abasirikare ba FARDC cyangwa abasirikare ba Tshisekedi babirukana mu buce barimo Neza cyane. systeme bakoresha kugeza n'isaha Bukavu hose za Bukavu za Goma system ni yindi nyene bagira binyegeze mu banyagihugu Ego. bikagorana gukora igitero sindamusiga c'amadrone Neza cyane. bivanye nuko abanyagihugu bahatikirira muri sange rero uyu General Kamama yakoze operation iteye ubwoba aho bariko baravuga ati ni operation yo kwandikwa no mu bitabo bivanye n'ibintu yarayakoze aho bavuga ko muri sange habaye igitero M23 itazopfa yibagiye mvuze M23 mba mvuze igisirikare cy'u Rwanda muri rusange Ego. batazopfa bibagiye bivanye n'uruva gusenya bahuriye hano hantu Ego. baravuga ko operation yabaye yatanguye ubuca guhera nk'igihe cy'isaha 11 z'ubucagucagu Ego. operation yagiye guhera isaha 10 murumva neza ko bagwanye cyane kandi bagwanye bikomeye Neza cyane. baravuga ko iyi M23 ikibazo yagize nta kibazo yabuze ikibazo cy'ibigwanisho kubera ko amaramforo bahora baronka ntibashoboye kuyaronka nk'uko bigize ntibisanzwe kubera ko ubuce bwinshi bwigeranye n'aha muri sange bashoboye kubuta barasubira hariya bagira ruprika ikamanyora Ego. rero barakubitwa cyane kugeza yaho baburana n'ikibatabara Ego. n'ikibatabara bakubwira ko hapfuye M23 atagira uko angana Benshi cyane. atagira uko angana nabonye utuvideo twinshi ubu General Kamama bariko baramuhagiza bamusabira n'intuzenya nibutsa n'abantu umugenerale Kamama ni mu wazarendo Ego. ariko avuga ati nta kuntu umugenerale nk'uyo kuri ibintu nk'ibi akaguma gizene ari muri wazarendo avuga ati uyu muntu ategereza kwinjira mu gisirikare cya FARDC Neza cyane. ya ahasi nibagiye na Rezibu bariko barakora akazi gakomeye cyane urazi ko formation ya Rezibu ari za Israeli za Urusiya n'ahandi hatandukanye rero kuvuga ko Kongo kugeza uwo mwanya ihagaze neza cyane Ego. ihagaze neza hamwe bya bintu byo kuvuga ngo bamaneko ngo bande Kongo yashoboye gukora igisirikare cizewe arico ikirezibu Ya. ntitwereka kuvuga ko muri FARDC atabagambanyi bakiriyo bariyo mugabo iyi nakubwira ko Rezibu ari igisirikare cizewe na Tshisekedi cizewe n'uburongozi bwa Kongo rero hari ububwa je novuga iyi M23 yagira akora ikiva muri sange barashoboye guca Remera izi za Ruvumbi bagenda batega amabombe mu gisirikare mu banyagihugu umva ububwa bw'aba bantu gufata ugatega amabombe aho abenegihugu batuye iki ni kimenyetso cyerekana ko wewe uba watsinzwe haba hageze yaho uyamanika Ego. urumva nta muntu n'umwe ayobewe ko iki M23 iri kirakura ihonyabwoko hariya muri Kongo sivyo aho bagerageza kwica abakongomane hama bakavyagiriza hehe igisirikare cya Kongo canke bakabihakana ntushobora kumbwira ukuntu ushobora guta ahantu ukatugenda uhateze amabombe cyangwa amamine kandi uzi neza ko aho hantu haza kuza abenegihugu urumva ni ukuvuga ko uwo General Kamama ari kumwe na wazarendo hamwe n'igisirikare cya FARDC baca batanga amatangazo baravuga ati hageze yaho abanyagihugu batuza hano hantu gushika naho duteguye zino bombe M23 yagiye iratega ya ubu n'ubwo bakoze M23 bakoze ngaza Remera za Ruvumbi Ego. inyuma yo gusiga sange ko deje iyi saha sange n'umuji uri controle nandi na FARDC neza cyane na Tshisekedi Ego. urumva kandi destination yabo bavuga ko uko biri kose bategereza kubasanga hehe Kamanyora hazi ni kumupaka wa Bujumbura Ego. ni kumupaka wa Bujumbura kubera ko abantu bose badukurikira barazi ko ubu turi mu ntara yagutse ya Bujumbura hariya kuruhwa rero ku mupaka w'uruhwa Ego. niyo Kamanyora bategereza kuyisanga kuko unajya Kamanyora si hehe si mu Rwanda ni muri Kongo Rero FARDC na wazarendo nabo barezibu
bakora ibitero bikomeye cyane cyane rwose, aho bavuze ko bishoboka mu mwanya atari muto cyane bazoba bageze no ngaha iyi Prendora Rusizi yose bakeneye kuyataka bace no muri Ruberizi abantu bazi barahazi ni muri Prendora Rusizi. Mbega ko tuzi yuko aba M23 bari bananiwe bashitse n'ingufu, urabona ko bizoborohera gushika ku cyo bashaka M23 oya ntibikunda ntibikunda ntumva ko ari kwasubira Kamanyura. Kamanyura ubundi abantu bazi kawaida yakora hunga bavuga ko Kamanyura ari yo tuma basubira neza mu Rwanda. Tuma basubira neza mu Rwanda no kuvuga ibya M23 byaramaze kurangira n'ubu ubona widadira Kagame akaguma yidadira gukura M23 muri Kongo. Ntugire ngo nikindi baracagira amarubing mubatega udutego kwiteza bababwira kugira barabe mwaye yo kuguma muri Kongo ariko vyarase ntigikunda. So M23 ibyayo byararangiye, ahubwo harageze ko shebuja wabo Kagame ategura directement inzira basubiza mu Rwanda batarahonerayo, kubera ko bariko barahatikirira my friend, bahatikirira ko je narayembonye ama video y'aba M23 bafashe ibintu biteye ubwoba. Abana b'imyaka 10 n'ingahe, abana bashobora kuvuga ati ngo twiba dutwaye ku nguvu, dutwaye ku nguvu, no kuvuga abantu bako baragwana muri M23 n'abantu batwaye ku nguvu, abantu bagiye babishaka. Ujya mu Rwanda Kagame yararemerewe hari abasirikare bamwe yagiye arakurayo muri M23 avuga ati no abavyeyi bari basanze bari bamusaraye. Urumva ibi bintu dukora igitugu c'abajurali c'itangazamakuru kiramukomerana. Rero bace bagira umugambi wo gufata abakongomani nyene bakabinziza hehe mu gisika ca M23, bo gufata abantu bahungiye mu Rwanda mu makambi, abana batoya b'abahungu baca bashira muri M23. Ama video arahari, urabona kuntu abanyene bagenda babivuga batanga amatemonyage kiniki. M23 rero yaramaze kurangira, M23 yaramaze kurangira, yaramaze no kurimbuka, asigaye nyine izina tu, no kwidadira nayo ubundi kabisa byarangiye kabisa. Reka tugushimire cyane John Mab. Yego gushimira abantu bose badukurikirana, ndabibutsa kugira sabone na subscribe kugira ngo tubaye tugira umuryango wagutse. Thank you so much.